koranije kama media abanditse n'abamenyesha makuru muradutubwira imigabo n'imigambi mugiye gukora muri Dushime Music Group. Ariko kuva ico gihe indirimbo nyinshi zarasohotse ziryoshe ziranakundwa by the way. Bakubwiye ino saha mu migambi mwiyemeje harimo gufasha imfuvyi n'abafakazi, kugarukira kabana bo mu barabara, abantu bagowe muri make. Muga ivyo bintu ntibirigerwa bikorwa vy'umwamwara bivuye mu cyangwa office umundi mu mugambi wo kubikomeza tasha kubimenya. Bo yego murakoze cyane ku kibazo ciza mutubajije. Umugambi kabisa abantu benshi barasezeranya ibintu novuga ko iteze bitangaza ugakora ikintu ukakemeza abantu ko ugiye kuba kora ikintu cenkiriya ugabikaranga hidogaza sijyambere vyo bibaye birakunda kuba. Eske ndashaka kumenya mwebwe mwoba mwabihaye igihe ikiringo kingana gute kugira twemere yuko reyeremeye ko ivyo bintu bizoba canke bitazoba. Ko buri gihe umuntu agira akora ikintu arakora planification yacu. Mwoba mwabihaye igihe kingana gute kugira ivyo bintu tango tubone nko mu Dushime Music Group hari abantu babayeho kubera Dushime Music Group. Murakoze ni ivy'ukuri turafise nkuko twabivuze biri muri gahunda. Hanyuma kandi ntabwo ari vyiza mu migambi mari mwatubwiye muzorangura muri Dushime Music Group. Ibi bintu vyo kugira imipira imitaka amankofero kubidandaza ni vyari birimo, ariko no musi tiko turabona muvuga abantu bazi kubigura two turabona abantu ko baravyambara bimeze gute. Mwarashizemo ikindi gisata muri Dushime Music Group. Bo mu bisanzwe ico ntabwo koko nkuko bivuze ntabwo cyari mu migambi yacu. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Another day, another chance, another voice, another beauty for the people. Then call me. I am called Mr. Baraka, the first king from into the Badian. Yes, mungunde ndabayikaze mu kiganiro caca cyo gwanyu kuri Akamo TV mushikirizwa na jewe called Mr. Baraka. Nkuko bisanzwe simba ndumwe by the way ndi kumwe n'abayinvite, ndi kumwe n'abashinga ntaye babiri basa mwamaze kubona kuri screen za Akamo TV n'abantu bashashije bambaye neza. Shobora kugira tubabaze ibintu bigiye bitandukanye. N'abaririmbyi ba gospel abenshi murabazi muri Dushime Music Group. Murabazi n'abaririmbyi asanzwe bakomeye cyane hano mu Gisagara bo muri Adventiste 7e jour muravyumva n'abantu b'Imana n'abakozi b'Imana muri make. Hajya ngo utanga ubutumwa ngo ukoresheje ngo indirimbo kwa butanze kabiri niko babivuga. Yes, kankundire shimire cyane wewe wese waduhisemo kadukurikirana, mukomeze kudutera inkunga dukomeze kubaha ibintu mushaka. Yes, ngomba kubatevye cyangwa ndabarambire cyo gihe ndabaho umwanya baba bacu kugira babidondore mere buyo cyangwa bafu kibazo niyo kamere kujya mukuru. Yego ndabamuciye cyane abantu muko muradukurikirana. Ukazina ni yinkunda Arsene, ariko abenshi muzokumva ngo Arsene Manege. Kubera iki Manege? Bo ariko Manege naho sanzwe mvuka ni muhira hitwa Manege. Yego hitwa Manege. Rero kugira ngo bibyorohere cyane abantu kuntahura benshi bashima kugashirako Arsene Manege. Kabisa uri umusore cyangwa urubatse? Bo ndi umupapa umugore umwe n'abana babiri. Mugoro urakoze cyane. Shigire kubundi mwene data ari hakurya. Yego murakoze. Nanje nitwa Shadrack Nizigimana. Nkaba ndi umuririmbyi wa Dushime Music Group. Kandi tukaba tunezerwa n'ibikorwa turiko turakora. Yego murakoze. Kabisa. Yego. Abavyumvise mwavyumvise n'abaririmbyi muri Dushime Music Group ndetse bamwe basanzwe babikora cyane. Turashaka kumenya gatoyi mwarakoranije kama media abanditse n'abamenyesha makuru muradutubwira imigabo n'imigambi mugiye gukora muri Dushime Music Group. Ariko kuva ico gihe indirimbo nyinshi zarasohotse ziryoshe ziranakundwa by the way. Bakubwiye ino saha mu migambi mwiyemeje harimo gufasha imfuvyi n'abafakazi, kugarukira kabana bo mu barabara, abantu bagowe muri make. Muga ivyo bintu ntibirigerwa bikorwa vy'umwamwara bivuye mu cyangwa office umundi mu mugambi wo kubikomeza tasha kubimenya. Bo yego murakoze cyane ku kibazo ciza mutubajije. Umugambi ntabwo twawuhevye ariko namwe nkuko musanzwe mubizi groupe iracari nshasha turaciremarema niko no bivuga mu Kirundi mu kugira ngo turonke inzira nziza zagutse zo gukora uwo mugambi. Mu bisanzwe imigambi irahari koko ni myinshi, harimo niyo gukora ama video abereye kabisa. Rero uwo mugambi wa mbere tukirimwo nuwo gukora ama video abereye kugira ngo ama video abereye
abone kutugeza kuri wa mugambi renyezina ukuba twofasha abatishoboye kuba twogarukira ku bafunzwe canke se ku bagwaye canke no kubana bashobora kuba mikora atari meza kugira ngo baje kwishure nuwo urimo mu migambi dufise kuba twoshobora kurihira abana bakenya babuza mikoro kugira ngo baje kwishure ntitwawuhevye rero ahubwo turacabandanya mu bisanzwe tugenda dukoramo kimwe mu ijambo rimwe rero turacirema turacirema nkuko musanzwe mubizi groupe isa nk'ikiri nshasha yego kabisa sinzi ko hari umugeza hari cyo bivuga ko ego murakoze nkuko yabivuze nta birenze ibyo nshobora kuvuga uretse gusa yuko by'ukuri kiri muri process kandi nuko tukiri toto ariko mu migambi dufise tuza gushira mu ngiro n'uburimwo kubera ko igikorwa dukora ni ic'Imana kandi dufise intumbero so kuvuga ubutumwa gusa biciye mu kuririmba ahubwo no mu bikorwa duceza kubishira mu ngiro rero ntabwo turacererwa ntiturateba ego biri muri process kandi biri mu bikorwa tuzokora ku murongo wa mbere kabisa abantu benshi barasezeranya ibintu novuga ko iteze ibitangaza ugakora ikintu ukemeza abantu ko ugiye kuba kora ikintu cenkiriya ugabikaranga hidogaza si ryambere vyo bibaye birakunda kuba eske ndashaka kumenya mwebwe mwoba mwabihaye igihe ikiringo kingana gute kugira twemere yuko reyeremeye ko ivyo bintu bizoba canke bitazoba ko buri gihe umuntu agira akora ikintu arakora planification yacu mwoba mwabihaye igihe kingana gute kugira ivyo bintu tango tubone nko mu Dushime Music Group hari abantu babayeho kubera Dushime Music Group murakoze ni by'ukuri turafise nkuko twabivuze biri muri gahunda hanyuma kandi ntabwo ari vyiza umwanya ntabwo ari vyiza ko tuvugira aha ikiringo twabitegekanirije ko nkuko yabivuze umuvandimwe dufise kwanza ivyo tuza kubanza gukura mu nzira hanyuma tugashikira kuri ivyo rero navyo bigashikirwa ariko biri mu mugambi kandi bizoza kuzokoreka bisigura yuko ivyo bitavuye mu nzira n'umugambi utazokoreka ivyo bintu bitavuye mu nzira umugambi ivyo tutabikoze ntabwo ntidushobora gusimba niyo nzira mu bisanzwe yego ntidushobora gusimba niyo nzira nimushobora gusimba yego tuzogenda urutonde kimwe ku kindi tapi pare tapi kabisa nk'abakunzi ba Dushime Music Group naryo musukaye mufise abantu benshi bakurikirana banakunda n'ibikorwa vy'iwanyu ni ibitegiki kuri mwebwe nk'umugwi wose muri rusange ico bari bwitege nuko ku bakunzi bacu turafise bishasha bidasanzwe twiteguriye bizobanezera kurusha ivyo babonye duheruka gukora mu misi yahera turizera rero ko bishasha tuko turabategurira bizorushiriza kubanezera cyane yego tukabandanya tubahezagiza ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo bushika ku mutima kabisa bivanye n'ivyo mumaze gukora ndashaka kumenya feedback mumaze kubona bati abantu bavyakiriye uko bimeze uko kuko twahirukana kera atabikorwa vyinshi muri akora mufise indirimbo yitwa Dushime yamba nihenze ubwo muramaze kugira indirimbo nyinshi cyane ni gute mwabonye gute abantu bavyakiriye gute imeze gute muri rusange bo mu majambo make nibaza ko ngakuze ntikamurikwa nikabarundi bavuga ugerageje kuraba abakunzi barabonetse nicerekana ko ibikorwa twakoze feedback imeze neza cyane byarakunzwe mbo ubuho nibaza ko bigiye gukundwa cyane kurusha kuko turizera neza ko ibikorwa turiko turategura bizoza birushiriza ibyo twateguye bwa mbere yego rero nibaza ko nk'abakunzi ba Dushime Music Group kabisa turabahumurije kandi tunabizeza ko vuba mugiye kubona umusaruro mwiza cyane Dushime irikira bategurira kandi turibaza ko muzobikunda none kurusha uko mwakunze ivya mbere yego kabisa imigwi myinshi irakunda gutangura ari migwi mu ugasanga inyuma y'iyo migwi bariciye mu duce yego umwe wese agiye kwiwe abarimbo kwabo nyine ubuce bucucu vyungu mbega ntibizavishwa muri Dushime Group tugasanga Arsene yatandukanye na ntuzenya bifatiye undi mugwi wabo nize gute bo ico mu bisanzwe ni migambi ya satani ni migambi ya satani kubera ko cyangwa ni migambi y'inyungu za buri muntu oya novuga ko migambi ya satani mu gihe satani abonye ko hari abantu bishize hamwe ku ntumbero nziza bo bagerageza kubabomora ariko ikibinesha ni kimwe ni sengesho rero nko muri Dushime Music nibaza ko twoshira imbere amasengesho kugira ngo umugambi twiyemeje nihangiro twihaye tuyigereko ego mu bisanzwe twebwe twenyewe bwacu ntabyo twoshobora dusaba Imana gusa ibe hafi yacu kugira ngo imigambi twihaye
n'Imana iyibemwo iranguke neza atabutandukane bubonetsemo. Mbo bisanzwe biboneka ko hari amagroupe atangura neza agatangurana inguvu mugabo hagera ibihe bitoya canke bakora igikorwa kimwe groupe zikabomoka. Ariko ngerageje kuraba uko twe groupe yacu ishobora kuba yubatse tubifashijwemo n'Uwiteka turizera neza ko ibintu bizogenda neza cyane kurusha. Yego. Bera mugenzi wawe nawe agira icyo avuga kumbure ikintu ni kirekire kiragutse cyane cyo gifata kimare kumbure nawe arafise ko ideo ico no kivuga ko no kubera yuko ni byukuri hari indi migwi iziboneka izivuka hanyuma nyuma y'igihe kigufi ikabomoka nkuko mubivuze. Yego. Ariko twebwe ikiduha icizere nuko abari muri Dushime Music hafi ya bose n'abantu bitahura. Yego n'abantu bitahura n'abantu bishize hamwe bafise imbono imwe. Yego ahubwo iyo tubaza ko muri byo tumaze kuba tumaze kugera ko n'intambwe turiko neho ari kumenya yuko buraca bugaca dutera tuja imbere. Kuko nk'ubu ntaribagira sinzi yuko iyo ndiko ndagenda nkabona muri abo bafana ba Dushime Music abambaye imipira ya Dushime Music abifuza imitaka ya Dushime Music birerekana yuko by'ukuri turi mu bantu kandi dufise abantu. Hanyuma kandi turabishima cyane twongera dusaba yuko bokomeza kubana natwe n'abataragura imipira ya Dushime Music abatararonka imitaka ya Dushime Music n'ishapo za Dushime Music zirahari kandi nziza cyane bashobora kubitora kumbura cyo kubivuga mugabo batazi hano wo bitora. Ni kuvuga ngo hari hababijeje muri Dushime Music wegereye mufana mu mambe yari wese mufana wa Dushime Music ubu bironse kabisa. Yego kabisa mugende muguri iyo mipira imitaka inkofero n'ibindi byinshi muri Dushime Music kabisa. Dushime Music ibintu bikora igiciro kiri hasi cyane. Yego kabisa twirangiriza muri Conférence de Presse mwara twemereye yuko mucuguruye imiryango kugira abandi bantu binjire mufashanye no murimo w'Imana. Ndashaka kumenya ivyo bintu vyarabaye canke vyabaye amasigara cyane nta bandi bantu basubiye kwinjira bimeze gute? Wabifuza kwinjira ni benshi cyane ariko natwebwe ntabwo uwari wese yifuje kwinjira ntahita aronka uburenganzira bwo kwinjira. Hari ivyo twiga ko hari ivyo twisunga navyunguka mu musaba ntavyunguka ariko turavyitondera kugira ngo yego hari byisungwa kugira ngo ntihabeho abaza konona intumbero. Yego babandi batera kacaga. Yego kabisa mukurangiza ikiganiro nzakomje kuyaga vyinshi kumbure tuzatuma ikindi gihe n'umwanya mbona mufise na mutonye kugira tubabaze vyinshi birambuye muduhe en detail buri kimwe. Ariko mushobora kuba mufise ijambo rimwe canke abiri mushaka kubwira abakunzi banyu canke abakunzi ba Kamo TV muri rusangi hama tukibandaniza n'ibindi bintu. Murakoze cyane reka mu ncamake mvuge rimwe hanyuma cyo muvandimwe nawe no kubera ico nagomba kuvuga nuko Dushime Music turi mu gikoni muri mu gikoni biri kumbabura turi mu gikoni kandi ibintu bihagaze neza kabisa. no kuvuga mu gihe gitonya tuzobasukamwo ibiryoshe abanyene ibi bintu biryoshe twitege itandukaniro riri hehe hagati y'ivyo mwarekuye n'ibindi biri mu gikoni? Itandukaniro ririho rinini cyane kubera yuko iyo twicaye turiga tukaraba ikirusha ciza kuruta ikindi. Ivyo twakoze byabaye byiza ariko twifuza gukora byiza kurusha. Yego mera muvandimwe je nk'ico nobwira abakunzi ba Dushime Music kabisa no babwira ati ntimurambigwe babwira ntimurambigwe murindire gatonya gusa vuba tudacerewe cyane murabona ibindi bintu bishasha bya Dushime Music tuko turabategurira video nziza indirimbo ziryoshe ziryoheye amatwi kujya mwari musanzwe mubizi ubuho kuri je novuga ko ziryoshe kurusha izambere. Yego ziri mu butumwa bwiza mbo ubuheze twakoresheje ikirundi indirimbo z'ikirundi ariko ubu twaragerageje kugira ngo nabumva ururimi rw'igiswahili nabo bashikigwe ntidukeneye kubwira abumva ururimi rumwe gusa turakeneye kubwira abantu bose kugira ngo ubutumwa bwa Dushime Music bugere kure hashoboka. Yego kabisa dusubi inyuma gato mu migambi mari mwatubwiye muzorangura muri Dushime Music Group ibi bintu vyo kugira imipira imitaka amankofero kubidandaza ni vyari birimo ariko no munsi tiko turabona muvuga abantu bazi kubigura tiko turabona abantu ko baravyambara bimeze gute mwarashize mu kindi gisata muri Dushime Music Group? Mu bisanzwe ico ntabwo koko nkubivuze ntabwo cyari mu migambi yacu mugurazi ko uko umuntu yicara niko yiyumvira niko atekereza kandi n'abakunzi ba Dushime
nabo nyene baraterera ivyiyumviro umuntu ashobora kuza akakubwira ati none burya ko twabonye mwambara tujya dupira ese umuntu atari muri dushime music akambaye byoba bibi ego mugere umufana akubajije guco ucyumva ko nabafana bakeneye kwambara akamenyetso ka dushime music group ico cyumviro cyaciye kivukira ngaho habaho kwiyumvira kuba twokora udupira imyumvuri canke se amashapo n'ibindi kabisa n'amakoti arashobora kuzoboneka kugira ngo umuntu wese akunda dushime music ego yambare akantu kari kikimenyetso ca dushime music murakoze cyane reka shimira umuntu wese afashe umwanya naba kino kiganiro nizere ko office byinshi wahumviye imigambi ya dushime music group n'ibindi bitandukanye nuko tuko turangiza umwaka tugeze mu matariki ya 12 hasigaye iminsi bya turangiza umwaka eske twitege ikintu mu no mwaka cyangwa tuje mu wundi mwaka kugira twitege ivyo bishasha mwaduteguriye abo kubera ko ibikorwa tuba turimo murabizi nk'abantu babizi ni ibikorwa bisaba umwanya kugira ngo bitegurwe urabona gukora shooting kubyeditinga nakabisohora ni ibintu bifata umwanya urabona uyu mwaka nawe dusigaje uku kwezi kumwe imisi 70 ego dusigaje imisi mikeya cyane nibaza ko twobyitega mu mwaka uza sikera ni mu kwezi kumwe gusa mu mwaka uza sikera sinovuga rengo byoboneka muri uyu mwaka turimo mugabo no kwizeza abanywanyi ko mu mwaka uza bizoba byasohotse kabisa murakoze cyane kagenda bashimire yego natwe turabashimye cyane kabisa ni Akamo TV kuri micro ya mbere ya Kodi Mr Black ndi kumwe na Arsene hamwe na mugenzi we Shadrake turabakunda cyane murabizi making subscribe commentaire partage n'ibiganiro I love you so much